C'est les Congolais qui tuent les Congolais et c'est les Angolais qui brûlent l'Angola. tubaramutse nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, bizera ko mukomeje kugira ibihe byiza hirya no hino ku isi. Ukeneza Boniface ufese nije mugiye kubana mu kiganiro cyo kuri uyu munsi, ndetse ngira ko ndabaha nikaze mu kiganiro cyacu, ariko kandi nkanabatumira kubandanya mugira subscribe na share kugira ngo mukomeze kwironkera ibiganiro ku mwanya. Muti uyu munsi tuja kuyaga kubiki. Uyu afatwa nk'imwe ya Kinshasa cyangwa le Leopard de Kinshasa. Uyu ni umunyapolitike yategetse igihugu cya Congo Kinshasa, mu nyuma aza kukibatiza izina rya Zaire. Uyu si uwundi ni Mobutu Sese Seko Kuku Ngendo wa Zabanga, Joseph Désiré Mobutu. Aya n'amazina akaba ari nayo mazina yiswe n'ababyeyi biwe. Yavutse ku igenekerezo rya 14 kwezi kwa 10 1930, avukira ahitwa Lisala muri Congo Mbirigi. Yahavuye yitaba Imana azize cancer ku igenekerezo rya 7 kwezi kw'Icyenda mu 1997, akaba yapfiriye i Rabat mu gihugu cya Maroc. Inyuma y'igihe kirekire ategeka, yagabwe ko igitero n'ingabo zari zirongowe na Laurent Désiré Kabila bimwirukana ku butegetsi, maze ibivugwa k'uyu mugabo bikaba ari byinshi cyane. Ari nayo mpamvu tugiye kuraba bimwe bikuru byaranze Mobutu Sese Seko Kuku Ngendo wa Zabanga, ndetse bishobora no gufasha mwebwe mwese nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV aho muherereye hose. Mbega Joseph Désiré Mobutu, mbega ninde? Joseph Désiré Mobutu yavukiye ahitwa Lisala mu mwaka w'1930. Se wiwe amubyara yitwa Alberic Deman, akaba yari umuboyi cyangwa umutetsi w'umukoloni w'umubirigi yakora akazi ko guca imanza. Se wa Mobutu yapfuye Mobutu afise imyaka y'amavuko 8 gusa. Amaze gupfa yahavuye ajanwa kurererwa kwa sekuru, mu nyuma aza kuba kwa inarume. Yize amashure mu kigo cya Ecclesia Katolika. Ageze ku myaka 20, Mobutu yinjiye mu gisirikare ahitwa Luabu, aho akaba yaharonkeye ipeta rya gisirikare. Ahita arungikwa muri Etat Major ya Leopold ariyo Kinshasa y'ubu, hari mu mwaka w'1953. Mobutu Sese Seko agejeje ku myaka 25 yabanye cyangwa yubakanye n'umukobwa yitwa Marie Antoinette Yatibwa Yetene w'imyaka 14. Bahava babyarana abana 8. Mu minsi yamaze mu gisirikare yasohotse ari umusuzi ofisiye. Mu 1957 yabaye umumenyeshamakuru akorera ikinyamakuru cyitwa Le Quotidien Libéral de Léopoldville, L'Avenir. Arongorwa n'umunyamakuru azwi ko cyane ubuhinga, uyu nawe akaba yitwa Antoine Roger Bolamba. Uyu yahavuye amushyikiriza Patrice Lumumba baramenyana, ndetse Mobutu aza no kurira indege ubwa mbere yerekeza i Buraya, agiye gukurikirana inama y'abamenyeshamakuru i Bruxelles mu Bubiligi.
aho akaba yahamaze igihe kirekire akurikirana inyigisho. Ibivugwa kuri Sese Seko Marshal Mobutu ni byinshi cyane. Muri icyo gihe abari bahagarariye umugambi wa Patrice Lumumba ari wo Mouvement National Congolais basabye ubwigenge bw'igihugu cyabo, baja i Buruseli mu nama. Mobutu yakurikiye iyo nama hari mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1960, akaba yaraharuwe mu bari bagize izo ntumwa za Mouvement National Congolais. Patrice Emery Lumumba mu minsi yiwe ya nyuma, Afrika yagize igihombo kidasanzwe ndetse gikomeye, itakaza abantu bakomeye bari no kuyiteza imbere. Mbega Mobutu Sese Seko yoba yaduze gute muri politike? Mu mwaka w'1960 Mobutu Sese Seko yabaye umunyamabanga wa leta ku ntwaro yigenga ya Patrice Lumumba, agendeye ku bwumvikane buke bwari mu banyepolitike. Nk'umwe mu berekanye ko ahengamiye ku gice cya Lumumba ndetse no kuba yari umusirikare, byamufashije kuduga mu nzego za gisirikare, agirwa umurongozi wa Etat Major ya gisirikare. Icyo gihe nk'umuyobozi wa Etat Major, agendeye ku gikenye ndetse n'akagambane ka ambasaderi w'Ububirigi muri Congo, kubera ko atumvikana n'abakoloni bari bamufise kububasha, Mobutu ategeka ko bafata Patrice Lumumba ndetse agira ko amufungisha ijisho mu rugo rwiwe. Hakaba hari mu mwaka w'1960. Iyo kudeta ya Mobutu yamuhesheje agaciro mu mibano yiwe n'Ababirigi banka urunuka Patrice Lumumba. Mobutu yaciye ashyiraho intwaro y'igihe gito agizwe n'abakomiseri. Perezida wa mbere wa Congo Joseph Kasavubu. Mobutu yahavuye aje imbere y'ibinyamakuru mpuzamakungu arega Patrice Lumumba ko afise intwaro ya gikomuniste. Icyo gihe kuregwa kugendera ku ntwaro ya gikomuniste cyari icyaha gikomeye cyane ndetse kikaba cyahanishwa gupfa. Patrice Lumumba abonye ko ubuzima bwiwe bubangamiwe, yahisemwo guhungira mu gisagara cha Stanleyville, ubu cyitwa Kisangani, aho yahavuye afatirwa n'ingabo akiri mu nzira atarashikayo. Mobutu yaciye amushira mu mvuto, aho yaboneye amakuba adasanzwe. Mu nyuma yahavuye arungikwa mu gice cyari kirongowe na Moise Tshombe, ahava yicigwayo ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa mbere mu 1961. Ikiziga kiwe kikaba cyaciye gitabwa nk'uko leta yabimenyesheje y'icyo gihe. Patrice Emery Lumumba amaze kwitaba Imana, uwitwa Murere yatanguje urugamba rwo kumuhorera, ashinga umuhari wagwanya Mobutu Sese Seko. Mu kanya gato bari ku rugamba, uyu muhari wafashe 2/3 bya Congo. Mobutu yafashijwe n'Abanyamerika, baramufasha kugaba ibitero mu gihugu cyose. Iyo nsinzi yageze ko bitoroshe, yatumye Mobutu ahakura agaciro yuko ari umuntu akunda amahoro, umuhuza w'abenegihugu bose ba Congo. Ubutegetsi bwiwe yabwubakiye ku nkingi zibiri, ndavuga Mobutu Sese Seko. Hanze ya Congo yubakiye ku ntambara ifatiye
kuri communisme, naho imbere mu gihugu yubakira ku mutekano mu bene gihugu. Iyindi turufu yakoresheje nuko yikubiye ubutegetsi no kwikiza bamwe ngomani bakomeza kuduza umutwe. Amaze gushira ku murongo igisirikare cya Kongo ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 mu 1965, yateguye kudeta atembagaza Joseph Kasavubu, perezida wa mbere wa Kongo, ihagira ubutegetsi biturutse ku mishamirano ifatiye kuri politike yari hagati ya perezida Kasavubu ndetse n'intwaro ya Moise Tshombe. Nshuti mukunzi wa Kugasaka TV, ikiganiro kirabandanya. Bukeneza Boniface Yufes nijewe mukiri kumwe. Ni byinshi cyane ariko turabandanya na bimwe bikuru byaranze Mobutu Sese Seko. Iyo kudeta yashimwe na benshi mu banyekongo ndetse n'abanyamerika, tutibagiye n'ababirigi barayiha ndetse barayishima. Uretse Ubushinwa ndetse n'Uburusiya nibo bakubise agatoki ku kandi. Mobutu amaze kwirenza Patrice Lumumba yahindutse umwana mwiza akunzwe na leta nkoroni y'ababirigi ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Inyuma y'urupfu rwa Patrice Lumumba, ku ruhande rumwe yarashimishije abazungu batari bake kuko yaregwa kugendera ku ntwaro ya gikomuniste, ariko kandi Mobutu yifuza no kugirirwa icyizere n'abakongomani bose bakunda Patrice Lumumba. Ni naho yahisemwo kuraba kure muri ya mayeri ya politike agira Patrice Lumumba intwari y'igihugu, ikimazi cya mbere cya demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo Mobutu yatanguye gukorana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya iduga communisme muri kano karere ka Afurika. Kubera gukorana cyane n'abanyamerika, ubutegetsi bwa Mobutu bugahora bushamirana na Leta yunze na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ku buryo Mobutu yarinze ava ku butegetsi atagendeye Uburusiya n'umunsi n'umwe. Mobutu kandi cyane ko biciye ku mfashanyo ya Amerika gufasha inyeshyamba cyangwa imihari yarwana na UNITA bari barongowe na Jonas Savimbi guteza akaduruvayo k'intambara muri Angola, izira ko ishyira imbere intwaro ya gikomuniste. Mobutu uko yabandanije kuduga ku butegetsi niko yarangwa n'igitumye ku igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 6 mu 1966 yamanitse ku mugaragaro abashikiranganji biwe batatu ndetse n'umushikiranganji wa mbere baregwa gutegura umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Abo nabo ni nka Alexandre Mahamba, Jerome Anani, Emmanuel Bamba ndetse na Evariste Kimba. Kuva icyo gihe abenegihugu baca batangura kumva ko batangura gutinya Mobutu ndetse bamubona bakajugumira. Mu 1969 yishe abanyeshure bari bagize imyiyerekano. Ibiziga byabo byahambwe mu kinogo kimwe, nayo abanyeshure 12 bakiriwe ubwo gupfa. Kaminuza abigamwo irugarwa umwaka wose. Abanyeshure 2,000 bahavuye byitwa igisirikare nk'uko byamenyeshejwe n'imbonesha kure y'igihugu. Kabone abanyeshure bakaba bari bagiye kwiga kumvira no kumenya kugumya ururimi.
mu 1971 yahinduye izina ry'igihugu uruzi ifaranga avyita Zaire. Nayo mu mwaka wakurikiye yategetse ko abenegihugu bambara kositime kama itesha agaciro kositime yambarwa n'abanyaburaya, iyo nayo ikaba yitwa Abacost canke Abalo costume. Yahavuye kandi ategeka abazayirwa guhindura amazina ya gikristu amazina kama ya kinyafrika. Atanga karorero yiyita Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. Kubera iryo hindagurwa ridasanzwe, Mobutu yahavuye aba icamamare, aravugwa ku isi yose. Mobutu yashizeho ubutegetsi bw'igikenye bukaba bwagenzurwa n'umugambwe umwe rukumbi ari wo Mouvement Populaire de la Révolution. Arikuza cyane yihipeta ry'ikirenga rya gisirikare rya Maréchal Président, hakaba hari mu mwaka w'1982. Nshuti mukunzi wa Kugasaka Web TV, turabandanya n'ikiganiro kandi wahisemwo neza cyane. Iryo hindagurwa ndetse no kwigira ikigirwamana gisengwa na bene gihugu byahavuye bishimisha bimwe mu bihugu bigendera ku ntwaro ya gikomuniste, bituma mu myaka y'1970 Mobutu atumirwa n'umunyagikenye President Nicolae Ceausescu wa Romania, leta y'Ubushinwa bwa Mao Zedong ndetse na Korea ya ruguru ya Kim Il-sung bamuha imfashanyo y'ibigwanisho kugira ngo bimufashe mu bya gisirikare. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwiwe, Mobutu yarabwa ijisho ryiza ku rwego mpuzamakungu. Mu minsi ya mbere, Zaire ifatwa nk'akarorero muri Afurika. Abanyamitahe baciye bihutira gushora ibidandazwa mu gihugu bakwezwe n'ubutunzi kamere Kongo yari ifise. Aha twavuga nk'imbaho, amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Ushobora kwibaza uti mbega ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga bwoba bwasenyutse gute? Nshuti mukunzi wa Kugasaka Web TV, no kumenyesha ko uko ibihe byagiye biragenda ndetse n'ibyaranze ubutegetsi bwiwe bwahonyanga ikiremwa muntu, afatwa nk'umwansi wa demokrasi n'abanyaburaya. Iyo politike yo gushira mu ntoke ubutunzi abene gihugu, amashirahamwe n'amahinguriro, bituma amashirahamwe y'abanyamahanga yugarwa. Ayo mashirahamwe yigaruriwe n'abo mu kazu ka Mobutu Sese Seko ndetse n'ivyegera vyiwe. Ayo mashirahamwe bayagira yabo badashoboye no kuyacunga. Ivyo bigo bacunga ndetse n'abanyamahanga aho bagendeye, ibigo byarahombye, ruswa yakindaro, ibintu birayogera, maze ivyo bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Igihugu kiragira ihungabana mu butunzi rikomeye. Mu 1986 ubutunzi bwabandanije bugoyagoya, abene gihugu barasonza kubera ruswa yatsi indaro mu gihugu. Haciye habaho ubusumbasumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene ndetse n'itonesha ry'uturere tugize igihugu. Ibyo byahuriranye n'uko rwa ruhome rutandukanye Ubudagi rusenyukiye, ari nabyo byahavuye birangiza ubutegetsi bwa Mobutu. Kuva icyo gihe yabuze imfashanyo ziturutse hanze kuko ntiyaragikenewe mu gufasha kurwanya ubukomuniste. Iyi ikaba ariyo turufu yarishe.
Mobutu yasigaye mu bwigunge ahanganye n'abamugwanya b'imbere mu gihugu atanubushobozi agifise. Mu 1990 myidogo mu bene gihugu yabaye myinshi. Mobutu Sese Seko ategeka ko hajaho imigambwe myinshi, bituma imigambwe yamugwanya igwanira kumusuka hanze ngo ave ku butegetsi agende. Inama rukokoma yarashizweho ngo ikure ibibazo mu nzira ndetse irangize ibibazo igihugu gifise. Iyi nama ikaba yari irongowe na Musenyeri Laurent Mosengo Pasinya. Iyi rero ikaba yamubereye umucamanza amurega amafuti yakoreye igihugu. Nta wundi atari Mobutu Sese Seko. Etienne Tshisekedi na bagenzi biwe ntibamworohereje, barahavuye batangura kumujegeza. Mobutu asigara ahubwa n'umuyaga, acika intege, yimuka mu ngoro yiwe y'agatangaza, aja kwigungira ahitwa Kawele hafi y'agace avukamwo. Muri ubwo bwigunge niho haziyemwo uburwayi bumwongereza gucika intege kurushaho. Abamugwanya akawa mugani w'abarundi ngo uwagowe n'ivyasi ntibimuha inzira. Nivyo koko, abamurwanya babonye amagara mukitse barushirijeho kungikanya ibikorwa byo kumurwanya. Abari mu gihugu bafatikanya n'abo hanze batamwifuza. Mu 1996 niho Laurent Désiré Kabila n'umugambwe wiwe Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du Congo bagavye igitero simusiga muri Zaire ya Mobutu, bashigikiwe n'ibihugu bibanyi na Zaire. Ho kugenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu mwaka w'1997 ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwasenyugwa ku mugaragaro. Isi yose iratangara kuko yumva ko bidashoboka. Biciye mu mishyikirano yabaye nk'ihererekanya butegetsi yari irongowe n'intwari Nelson Mandela, ikaba yabereye mu bwato bwitwa Authentica, ndetse bigafatikanya n'uburwayi bwari bumumereye nabi kuko yagwana acishamo kandi aja no kwivuriza mu gihugu cy'Ubufaransa n'Ubusuwisi. Mobutu abonye ko byarangiye yavuye ku butegetsi afata inzira y'ubuhungiro atagatege asigaranye, ahungira mu gihugu cya Maroc mu mugwa mukuru witwa Rabat ku igenekerezo rya ndwi mu kwezi kw'icyenda mu 1997. Mobutu yajyamiye ukuboko kw'abagabo, ari naho yahambwe. Yishwe n'indwara y'isuha, cancer de la prostate. Yasize igihugu ciwe mu bukene bukabije ndetse n'isubira nyuma bikabije by'ubutunzi. Mbega iragi Maréchal Mobutu Sese Seko kuko ngendo wa Zabanga yasize ryoba ririhe? Maréchal Mobutu yarongoye abagore babiri. Umugore wa mbere Marie Antoinette Yatibo Etene amaze kwitaba Imana ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 10 mu 1977, yarongoye uwitwa Bobby Ladawa ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu mu 1980. Abahungu biwe bane b'umugore wa mbere barapfuye. Abo nabo ni Niwa, Konga, Kongulu na Manda yapfuye mu mwaka w'2004. Umwe mu bakobwa abiwe yitwa Yaki yarongowe n'umubirigi yitwa Pierre Jansen. Mu nyuma yahavuye atandukana n'uyu mubirigi. Uyu akaba yahavuye rero amena
amabanga y'ibyabera mu rugo rwa Mobutu byose abishyira mu binyamakuru, kimwe n'abategekesha igikenye bose. Mobutu akimara gupfa, ubutunzi bwiwe bwarifatiwe burigarurirwa, ariko leta ya Kongo irerekana intege nke zo kwerekana ko ibimenyetso ko ubwo butunzi bugomba gusubizwa igihugu ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'indwi mu 2009. Leta y'Ubusuwise niho yaciye urubanza ko amafaranga yigaruriwe asubizwa umuryango wa Mobutu. Nshuti mukunzi wa Kugasaka Web TV, nkizera ko wakurikiye ikiganiro. Ngibi bimwe byaranze Marechal Mobutu Sese Seko kuko ngendo wa Zabanga, ingwe ya Kinshasa, le léopard de Kinshasa. Nkizera ko washimishijwe n'ikiganiro. Ikiganiro washikirijwe na Ukeneza Boniface Yves. Nkizera ko hirya no hino ku isi ibiganiro byacu bibandanya kubashikira tankomanzi. Hanabatumira kubandanya mugira subscribe na share kugira ngo ibiganiro byacu tubashikiriza bihore bibashikira ku mwanya. Ukeneza Boniface Yves mwari kumwe mu kiganiro. Ndabasezere naho ubutaha.